mu myaka ya 80 gushika mbere mu myaka y'ibihumbi 2000 Vitaro Interstar canke Vitaro Inter FC rwari urukino rurumbirwa n'abantu benshi cyane ariko ubumengo nta cyabaye. Mu mpera z'indwi twaraye turangije Interstar na Vitaro zahuriye ku kibuga runani muri komine Buganda, turi mu ntara ya Cibitoke kuko ibujumbura atakibuga gikwije. Hari kundu ya 16 yari derby ryoshe kuraba mu kibuga ariko ikanye hanze y'ikibuga ufatiye kungene itavuzwe cyane haba mu bantu canke mu binyamakuru. Imbere y'uko urwo rukino rutangura mu mababara y'Ibuganda wa mengo nta rukino rw'ibihangange umupira w'amaguru muri kahise ku Burundi ruhari. Abafana ba Vitaro na Interstar bava mu gisagara cya Bujumbura cyane cyane ntibari benshi nk'uko byari vyitezwe. Abakunzi b'umugwi wa Vitaro barenga gato 10 bashyize ku kibuga runani gice isaha 7:30 bari ko baravuza ingoma zihayagiza uwo mugwi hamwe no kwibutsa abantu ko i Buganda hari urukino rwa derby y'Ibujumbura. Ni mu gihe abakeba babo ba Interstar bagizwe n'umugwi w'abantu bavuza ingoma batarenga 5 nabone bari bashitse. Amatike yo kwinjira mu kibuga yagugwa amafaranga 3,000 n'ibihumbi 5 ariko ikibuga nticuzuye. Isaha 9 ngo ba umuhagarikizi George Gato gataratanguza urukino. Vitaro itangura isatira Interstar ku munota w'8 Abdul Latif umugisha wa Interstar anyiganza amafiri y'izamu rya Vitaro. Igice cyambere kirangira abahungu ba Mutombora aribo bari imbere n'igitsindo kimwe ku busa. Mu gice cya kabiri umenyereza Sao Paris wa Vitaro agerageza guhindura abakinyi. Yinjiza Casey Jordan, Issa Iber Sabimana na Elimana Amis. Bidatevye ku munota 54 Yakubu Wimana umukinyi wo hagati wa Vitaro FC yerekwa ikarati itukura. Abakunzi ba Vitaro bati ziranyazwa. Ku munota 88 DJ Batazira zokora umusatirizi wa Vitaro na waranyiganza amafire y'izamu rya Alain Mohamed wa Interstar kiba igitsindo kimwe ku kindi. Interstar maze kubona ko Vitaro FC yivyukiranije niko guca basubira gusatira bikomeye. Ku munota 94 mu mwanya w'agasunuzo Felicien Ndabarinze atera ishuti y'akataraboneka umunyegore Hayire Shalome wa Vitaro ntiyabona naho umupira waciye. Abafana ba Interstar bahagurukira rimwe umunezero urabarenze kubona umugwi wawo usubiriye gutsinda Vitaro FC. Alain Olivier niyunge ko batazira Mutombora akamwemwe karamusya. Umunezero ni wose Mutombora. Ego cyane ni wose kabisa mwumvise ko nijwi ryagiye yari urukino rukomeye rwa derby sinorika kuryoherwa. Muri Vitaro FC umubabaro wari wose. Gutyo Interstar ibikuye amanota 6 ku mukeba wawo bihe byose Vitaro muri Ligue A y'u Burundi muri no saison 2024-2025.